Muri Clinic Ubuntu d'Addictologie turakira abagwaye bamaze gufata ibiyayuramutwe, tukabakira bwa mbere tukabaganiriza kugira ngo tumenye umwanya babifashe byagenze gute. Hama tumaze gufata ingingo yo kumushira mu bitaro, turamugirira igipimo cyerekana ibiyayuramutwe yagiye arafata bitandukanye. Nivyo binadufasha ingene tumuha imiti n'ingene tumukurikirana. Ariko hariho abo tuganira tukumva biracari hafi, tukagira ico bita centre du jour, bakavugwa bataha. Nabo nyene dufise ingene tubakurikirana bivanye n'ibipimo twasanze ibiyayuramutwe bagiye barafata. Bose rero bivana n'uwo mwanya wa mbere tuvuganye, akavuga ikibazo afise. Hari aba bafise n'ibindi bibazo byazanywe n'ibiyayuramutwe, ingwara canke ukubura akayabagu, tukamufasha ku ngwara yoba afise canke amagara yiwe yahungabanye, tukongera rero tukamufasha no kuri ivyo biyayuramutwe. Turamufata ukwezi iyo tumushize mu bitaro, tukamukurikirana tumuha iyo miti, twongera tumuganiriza. Haheze ukwezi tuba dufise inkuru zihagije kuri we, hama agacaja muco twita centre Ubuntu d'Addictologie kugira ngo tumufashe gusubira mu buzima busanzwe bwa kera. Kebuke turamuherekeza bivanye n'ico yatubwiye ashoboye gukora, kuko hariho ababa barahevye amashure canke impamyabushobozi yoba afise, tukamufasha gushika ku vyo yifuza. Hari igihe tumuronderera aho yimenyereza, ariko twaguma tumukurikirana. Ashoboye kwimenyereza agasubira mu buzima busanzwe, tukabona ko ashobora gukora igikorwa kanaka, agasubira kwitunga, aho twebwe tuba tuvuga tuti umuntu yakize. Kwari ugutanga rero icizere ko umuntu yabigiyemwo naho umwanya muremure ashobora kuvugwa agakira agasubira mu buzima bwa kera.